Ijambo ry'Imana uyu munsi. Mugira mukurikira ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Ijambo ry'Imana uyu munsi ni ikiganiro kigufasha kubaho ubuzima buhimbara Imana, ukagitegurirwa n'ishamwe TWT Radio mu Burundi. Ndakora mu kijanye nshuti mugenzi, mukozi wa kino kiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi. Kino kiganiro ugitegurirwa n'ishamwe TWT Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rondas Manirakiza ndiko ndigushikiriza. Mu kiganiro cy'uno munsi tuvugana ku vyerekeye ubukene. Ijambo ry'Imana riravuga vyinshi ku bukene bwacu n'ingene Imana idivyo dukeneye. Kimwe mu byo ivyanditswe vyeranda bivuga ni kijanye n'ifungurwa canke ivyo kwambara, kuko ivy'Imana izi ko vyose tubikeneye kandi kwizobiduha. Nuko rero ntidukwiye kwiganyira canke kugenda nk'abisi, kuko abisi ari vyo biruka barondera kugira baronke ivyo bambara canke amaronko. Ubuzima ni ikintu gihambaye cane gusumba kugerageza kwinezereza n'ibintu twaba twibaza ko dukeneye. Mu vy'ukuri turafise ubukene bwo mu buryo bw'impwemu. Imana yabiduha, kandi umuntu aciye bugufi niwe atahura ingene Imana iduha ivyo dukeneye mu mpwemu. Mu cete candikiwe ishengero ry'Efeso haravuga hati: ariko Imana kuko ari umutunzi w'ikigongwe, kubw'urukundo rwayo rwinshi yadukunze, hamwe twari tugipfuye twishwe n'ibicumuro vyacu, yatugiranye bazima na Kristo. Ubuntu nibwo bwabakijije. Yatuzuranye nawe, itwicarikana nawe ahantu ho mw'ijuru turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizoza ize yerekane itunga rihebuje ry'ubuntu bwayo mu kutugirira neza muri Kristo Yesu. Ubuntu nibwo bwabakijije kubwo kwizera. Navyo ntivyavuye kuri mwebwe, ni ingabire y'Imana. Ntivyavuye ku bikorwa kugira ngo hoye kugira uwirarira. Kuko turi ibiremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza, ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemwo. Uhoraho yaratweretse ko adukunda, nk'uko vyanditse aha mu cete candikiwe Abanyefeso mu gice ca 2 aho nariko ndasoma. Yatweretse ko adukunda mu kuduharira ivyaha vyacu, mu kuduha agakiza n'ubugingo budashira mu Mwami Yesu Kristo. Ubukene bwacu tubamwo ibe birebire nk'abantu buza bukurikira ivyo vyaha. Turakeneye kwizigira Imana no kwizera Umwami Yesu, kuko aho niho ubukene bwacu buhambaye buri. Mu gukenera imbabazi n'ubugingo budashira, ubuzima burengeye imva. Mu gukenera imbabazi n'ubugingo budashira, ubuzima burengeye imva, nk'uko biboneka ngaha ko twazuranywe na Kristo. Nta bundi bukene buriho. Ndibaza ko igihe Pawulo yatangura igikorwa cyo kuvuga ubutumwa, yari afite ivyo akeneye yashaka kuronka. Yari akenye amahera, imfungurwa, eka n'ibindi nk'ibi. Arabivuga gato mu cete yandikiye ishengero ry'Ifilipi mu gice ca 4 ahavuga ati: ariko mwagize neza kuko mwafatanije nanje amarushwa. Kandi yemwe Abafilipi, namwe nico muzi yuko mw'itanguriro ry'ubutumwa bwiza, hamwe nava i Makedoniya, atarindi shengero rya Kristo ryafatanije nanje mu vyo gutanga no guhabwa, atari mwebwe mwenyene. Kuko ni Tesalonike naho mwandungikiye ivyo kumara ubukene si rimwe ni kabiri kose. Suko ndondera ingabire, ariko ndondera imbuto ziguririkanya amaronko yanyu. Ariko mfise ibinkwiye vyose, mfise umurengera. Ndahaze kuko mpawe na Epafrodito ivyo mwarungitse, ari umubabwe umota neza, ikimazi cemewe gihimbara Imana. Kandi Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose, nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu. Nuko icubahiro kibi c'Imana yacu, niyo Data wa twese, ibe bitazoshira. Amen. Murabona ingene Pawulo mu ntango z'uyu muhamagaro yavuga ko akeneye ubufasha canke gushigikirwa. Pawulo imbere yuko ahinduka kuba umukristo yahora hama kandi yica abakristo, ariko amaze guhindukira akiyegurira Umwami Yesu Kristo, akamwakira nk'umwami n'umukiza wiwe,
ubuzima bwiwe bwaciye buhinduka, atangura kuvuga ibya Yesu, akagenda aravuga ubutumwa bwiza. Abakristo benshi bashobora kuba bari ibisuma, kumbure bikanka nuko bamushigikira muri ivyo bikorwa, kiretse ab'i Filipi. Imana yarahezagiye abantu b'i Filipi, muri iryo shengero baratahura impinduka ziba mu gihe umuntu yihanye, akizera maze agahinduka, yuko mpwemu yera aca muzamwo, hanyuma impinduka zikaba mu vyizegwa, ugaheza ukiyegurira Imana. Aha rero barabona ko nubwo uwo mugabo yahoze ari umwansi wa Kristo, ashobora kuba yarahindutse akaba uwizera vy'ukuri. Nico catumye bahitamwo kwifatanya nawe kwizera Imana no kumara ubukene Pawulo. Ni ikintu ciza cane, kuko ndazi ko Pawulo imisi yose yama anezererwa abakristo b'i Filipi kubera bamufasha mu vy'akenye. Ngico ikintu ciza mu vyo gushikanira Uhoraho. Igihe utanze mw'ishengero ryawe, aho usengera, canke mu gihe uhaye imigwi Kristo kanaka, ugatanga ibifungurwa, impuzu, canke amafaranga, kugira abantu baronke amazi meza, icyo aricyo cose, haba gutanga amahera canke umwanya vyawe, uba uri kumara ubukene abandi, kandi uba uriko uvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mw'isi yose. Ndanezererwa cane abakristo bo mw'ishengero ry'umwungere Luteri, aho ikiganiro ijambo ry'Imana uyu munsi cakomotse. Vy'ukuri bashaka ko ubutumwa bwiza bwa Kristo bushikira abantu benshi bashoboka, kandi baratanga cane kandi bisiguritse. Barazi ko bariko barakora igikorwa c'Imana, kandi barazi ko mu kibano cawe bakeneye kumva ivya Kristo, bakeneye kumenya urukundo rw'Imana, nuko bagatanga, kuko bari bazi ko hari ubukene. Murazi ko mu gihe cyo gutangira Imana abantu baba bari mu mice itandukanye, ku rugezo rutandukanye. Ivyo nshobora kuvyiyumvira ku rugezo rw'urubuto. Abantu bamwe nubwo baza ku mwami Yesu Kristo, ntibabikora mu buryo bushitse. Iyo hageze gutanga, bameze nk'urubuto rwatewe, kandi mu vy'amikoro ntaco baba batunze cane. Ni ivy'ikimazi ko bega ingene bikorwa kugira bakure bashima, kandi kugira ayo mashimwe bayatange batahura ko abandi bantu bakenye, haba ku mubiri canke mu mpwemu, kandi bashaka nabo kuba ingingo z'umubiri wa Kristo mu kuronka ivyo bakenye. Kumbure kuri uru rugezo baracasinziriye, ntaco babona bokora, ariko mu vyizigiro Imana izokorera mu mitima yabo kugira batangure gukura, maze baheze batangure kubona imigisha myinshi. Ivyo kugira bibe rero birasabwa kwizera. Kwizera Imana gusa nico kizotuma ubukene bwawe buhera. Ndibuka igihe nari nkiri muto, naragiye mu ihuriro ry'ibikorwa by'abakristo, kandi bafise icitwa ukwizera gusesekaye. Warahagarara ukugara amaso, hanyuma inyuma yawe haba hahagaze abantu benshi bafise ibigwanisho biteguriye kugufata, kandi aho waca utemba ugaramye ukagenda wese, nuko ugaheza ukizera ko baza kugusama. Muri iyo ntumbero rero Imana yadusaba ko mu gihe dutanze ingabire ku muntu canke mu gukwiragiza ubutumwa bwiza, yuko tuba tuyizera, kandi ko idashaka ko dukena, ko tuguma tumerewe nabi. Mu gihe utanguye gutanga ikigira 10 c'ivyo ufise uha umwami Yesu Kristo, muri ivyo niho ubucuti bwawe n'Imana buri. Ibi ntibiraba ibihuwa vyo kwishengero bikeneye uburyo. Si ugutanga kugira ngo ucuronka vyinshi canke gushaka imigisha mu buryo bw'umunoho. Ibi bisigura kuba umwizigirwa ku Mana no kugaragaza ugushima. Iyo umuntu atanguye gukora gutyo, abatanguye kumera nk'urubuto rutanguye gukura, kandi abatanguye gushikanira Imana mu buryo busha bagira akanyamuneza kenshi. Barahimbagwa, baba bariko bariga akanyamuneza ko gushikanira Imana, kandi biba biryoshe kuko uba uriko werekana kandi ugaragaza yuko uri kuregera Imana cyane. Harabizera mu buryo bushitse bagashikanira Imana mu buryo bukwiye. Aba bantu barondera kuronka ibintu bibaho, kandi gutanga kwabo kurasiguritse. Aba n'abantu badaheba gutanga ngo nuko bakehewe, canke ngo nuko hari ikindi kintu bayakeneyemwo.
bama bashaka kuguma ku masezerano n'ibyo biyemeje ku Mana, kandi iminsi yose bama bifuza kubona ko ishikanwa ryabo ryoba ryisumbuye kubera icagezwe cyo gushimira Imana bagendana. Bafise urukundo no gushikanira Imana bisagutse nka wa mugore yogesha ibirenge vya Yesu amosozi yiwe, akabihanaguza umushatsi wiwe. Aho rero duhwegwa agaciro kanini ivy'Imana dukoreye mu buryo bw'impwemu. Ubu naho kuri abo bose bafise itunga, abo bahezagijwe ibintu, nashaka nawe wiyumvire kuri iki kintu. Mbega wo kwizigira Imana mu kuyishikanira? Wo kwerekana ugushima kwawe ku Mana, ukongera ukayizera kwizokumara ubukene bwose, nubwo gutanga kwawe hamwe hamwe kuba kuri mu mugambi wayo. Kandi kuri wewe atacu ufise, kuri wewe ukenye, mbega wo kwizera Umwami Yesu ntiyokumara ubukene bwawe bwose? Mbega wo kwizera nk'amashurwe yo ku misozi canke nk'inyoni zo mu kirere, Imana ntiyoguha byose? Pawulo yarabwiye abi Filipi bari bafise umutima wo gutanga ati, Imana yanje izobamara ubukene bwanyu bwose. Nuko rero muri Kristo Yesu ubukene bwose bwo mu mpwemu bwaraheze. Ubukene bw'imbabazi, ubukene bwo kwemegwa, ubukene bw'urukundo, ubukene bw'agakiza, nta na kimwe tugikehejemwo. Ariko mumenye ko Imana itwitayeho no mu byo dukenera ku mubiri, nk'uko itunga ry'ubwiza ryayo riri ryo muri Kristo Yesu. Amen. Dusenge. Turagushimiye Mana Data wa twese uvyagiye ahera mu ijuru. Turagushimiye